Shalom shalom bakunzi b'ikiganiro intahe yubaka n'umunezero kandi n'iteka ridasanzwe ryo gusubira kugaruka muri kino kiganiro. Ndafise umutumire yitwa Pascal araza kutuganiriza kukungene Imana yamutabaye yatabaye urugo rwiwe. Kuva yubatse urugo hari ibitero bitandukanye vyagiye biratera umuryango wiwe. Aratubwira ingene vyagiye biragenda n'ingene yabonye ubutabazi bw'Imana. Ikaze cyane Pascal. Murakoze cyane. Mushobora kwidondora abariko baradukurikira mukababwira Pascal ninde? Ego cyane. Shalom shalom. Jewe nitwa Pascal Hagabimana. Ndi umwana agira kabiri mu bana 10 tuvukana. Habuze babiri gusa kugira mu kwiza intumwa za Yesu. Ego. Nkaba nubatse umugore umwe. Ego nkaba nubatse tariki zine zo kwa mbere 2025 haracari kare. Umwaka ugira uraheze? Ego umwaka uraheze. Uwo dufundurira rero ukatuyagira ingene kuva wubatse urugo. Pascal bwa mbere n'umuntu akijijwe n'umuntu yakiriye Yesu Kristo umwana mwiza mu bugingo bwiwe. Vyagenze gute umaze kubaka urugo? Ibitero wahuye navyo nibihe? Mbega imbere yuko wubaka urugo nta bitero vyaba, mbe ubuzima bwari bumeze gute? Hama vyagiye guhinduka gute? Uwo tugira ku muriri? Ego murakoze cyane, Imana ishimwe. No kuvuga jewe ntarubaka urugo bivanye n'ivyo numva bitandukanye. Umuntu yubatse urugo arahura n'ibitero bitandukanye, abarozi, ahantu abagiye kuba hasanga ibitero bitandukanye. Ivyo rumaze kuvyumva imbere yuko ubibamo? Ego. Akenshi bambarira ko ingo ziterwa cyane. Ico ni ikintu nagiye kubaka nzi. No kuvuga nkiri umusore nta bitero birenze nabona, mugabo kuva nubatse urugo niho nagiye kubonera intambara. No kuvuga aho naba ndahimutse mu gihe nariko ndategura ubukwe. Aho waba uri umusore? Ego aho naba ndi umusore. Ico gihe mariage yegereje ndimuka ndajaho kuba nyene aho mba n'uyu munsi. Warahagumye kamere? Ego narahagumye nico nza gushikako. Hama ndahageze turategura ubukwe, hari hasigaye iminsi mike cyane. Hama ubukwe buraba, turabana n'umudamu n'abandi batandukanye. Hama uko iminsi yagendiragenda niko haza harigaragaza ibitero bitandukanye ku mudamu. Tukaja muri ecography. Vyagaragara mu buryo buhe? No kuvuga wewe mu nda hiwe yararibwa cyane. Kandi kuva akiri wabo ivyo bitero ntavyo yigeragiye. Vyigeze biba? Ego mugabo ageze mu iyo nzu atangura kugira ibitero byo kuribwa mu nda. Tukaja ku mudokiteri yamukurikirana akabona ko atakibazo afise mu nda, mugabo we wakumva ko afise ikibazo. Mwibaza ko ari umugisha kumbure Imana itanze umwana. Mugabo mu nyuma niko gutangura gusenga nkuko twasenga. Uko iminsi yagiye irahera, amezi agenda arahera, niko ibitero vyagiye bibandanya. Hama nk'amezi 3 aheze niho, kuko ako karere nagiyemwo hariho umuntu twigeze guhura arambarira ati wewe, yaransanzwe anzi, yari umusenzi. Arambarira ati Pascal wewe waje kuba mwiyi kote yo ngaha, ati hariho n'umupasteri yaba hajya haruguru baramwimuye yaragiye. Mugabo ndamubwira ati je voma nta kibazo. Acarambarira ati aka karere ujemwo kabamwo abapfumu n'abarozi. Ndamubwira ati je nta kibazo nzohaba. Hama ivyo ndabimenye dutangura gusenga by'ukuri, tukavyuka saa 9 tugasenga. Madame? Ego. Kuko wewe niwe vyakarira cyane gusumba jewe. Nawe wari wambwiye ati burya rero twatewe turafise intambara yo kugwana. Ego cyane. Jewe narabibona ko ari intambara nyene yo mu buryo bw'impemu. Hama haheze nk'amezi 4 niho umurozi yatanguye kuza rero mu nzu neza. Apana vya bindi rero byo kwigirisha. Turyamye mu masaa 6 minuit. Niho umurozi yaza kuri plafond neza neza
ibintu yagize kuva mbaho ntavyo nari bwigere numva. Atangura gukindira kuri plafo yo muri chambre aho jewe ndara. Ukumva nyene ko hariho umuntu ariko arakinda. Ego cyane gushika yaho na jewe ngira ubwoba. Madame aragira ubwoba mugabo mu nyuma nibuka ijambo. Nibuka ijambo uku kuntu Yesu yadusigiye ubushobozi budasanzwe bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Iryo jambo rero tuca turigenderako by'ukuri turasenga hama tubona Imana. Muri iryo joro nyene mwace muvyuka. Ego kandi vraiment umurozi yarabandanije umwanya munini. Mwe muriko murasenga nawe arabandanya. Mugabo ntitwacika intege. Uva mwasenga mumwumva nawe. Ego kuko nta yindishwa wewe yarakomeza ivyiwe natwe tugasenga. Kumbure abari kora dukurira bitahure neza ntimwari mu ndoto mwaravyutse murakanura muramwumva n'amatwi yanyu murashishikara musenga. Ego cyane. Turasenga gushika bugiye guca ahubwo mu masaha 9 niho yareka. Mugabo ntivyigeze biduca intege. Uwo murozi yarabandanije n'indi minsi. Ego n'indi minsi aho rero yaciye abandanya. Mugabo ikintu cyaje kudutangaza kubera chambre yiwanje ifatanye nyene na toilette. No kuvuga twebwe na madame mu gatondo twaragiye turitegura turaja kubuzi. Brosada tuzisiga kuri lavabo neza zitonze ziriko. Hama dutashe twatahiye rimwe madame arampamagara ati ngwino urabe. Ndagenda kuraba dusanga brosada zideprashije zavuye kuri lavabo zija nko ku metero nka 2 kandi naho nyene twasanze zitonze hasi. Muri chambre nta muntu yugurura dusiga twugaye. Nta mukozi mufise yinjira. Umukozi c'est vrai yari ahari mugabo ntaja muri chambre. Afisa hiwe. Ni toilette iri muri chambre nyene. Ego nta wundi muntu yinjirayo. Kuva ubwo rero turitegereza ivyo bintu biradutangaza ukuntu brosada 2 umugabo n'umugore zishobora kwideplasa zigafata urugendo zikongera zikaja gutonda hariya. None aho hantu ntimwimvira ko zishobora kuba zakorotse bisanzwe zikagwa nkahonye. Gukoroka wovyiyumvira mugabo zari gukoroka zikorokera hasi ahatumberanye na lavabo. Mugabo zozo zari deplashije ziva donc kuri lavabo hejuru zirafata urugendo zitarukira nkahariye. Turabona ko vraiment ari bitero bidasanzwe. Mugabo buke buke twabandanije dusenga hama kuko urumva umwaka buraheze gushika nko kumezi ngira nka 6 no kuri dushima Imana nta murozi nta mukinzi. Amezi 6 nyuma y'amezi 3 ya mbere bitanguye. No kuri twaryamye impore gushika n'uyu munsi nta murozi nta mukinzi nta mupfumu nta kintu na kimwe turasubira kumva. Rero by'ukuri Imana yarahabaye kandi cyane. Wowe ntibyigeze bigira ingaruka? Twumvise umudamu wawe agwara mu nda, wewe nta byagushikiye? Jewe ikintu canshikiye kandi novuga ko gikomeye. Naravyutse ico gihe navyutse jenyene. Naravyutse saa 9 ndasenga hama mu nyuma mpejeje numva umutwe utanguye kumeneka cyane. Utangura kumeneka ku rwego rwo hejuru ivyo ntari bwigere numva kuva mbaho. Biranka guhera sije nabonye mu nyuma mpejeje gusenga umutwe wamenetse cyane narasubiye kuryama. Ntiwumvire gufata umuti? Oya nta muti kuko narumva neza ko atari ingwara. Narumva ko nkoze ku kintu runaka. Ikindi kintu naco niyumviriye mwo mwanya niyumviye ati swat bashobora kuba abapfumu bari baciye hejuru kuko navyo nari maze kuvyumva canke ari umurozi yararenganye hama bigahurirana. Mugabo numvise kuko nacenja kuryama numvise byanse guhera madame ndamubwira nti burya je nakomerewe sije nza kubona bukeye nje kwa mwene data. Hama nawe ntaba kure yanje aba haruguru bukeye canzindukirayo ndamubwira uko byagenze turasenga. Mugaturuturu nyene wagiye? Ego navyutse kare cyane saa 11:00. Wari wageze iwe? Ego naringiye kuko narumva ko ari ikintu kidasanzwe. Hama ndahageze nije nabavyuye ndamubwira uko byagenze duca turasenga. Dusenze ntibyaheze uwo mwanya nyene
mugabo ngeze muhira kuko uwo munsi naraja ku kazi hari samedi, ngiye ku kazi nukuri byaciye bihera ca ndabona ko byari bitero gushika n'uyu munsi rero dushima Imana cyane. Ntibirasubira nako gace nukuri nta kintu novuga c'umurozi canke umupfumu, ubu twarihaye amahoro kandi voma bimeze neza. Ntimutegura kwimuka? Oya, ntidutegura kwimuka kwere. Ni ikihe kintu wobwira umuntu ariko aradukurikira uno munsi ashobora kuba ariko araca muri ivyo wewe waciyemwo, canke ariko aranagira n'ubwoba kubera yumvise yuko hari abarozi canke amaze kumva ibintu nk'ivyo? Ni igiki womubwira uno munsi yaravutse ubwa kabiri mugabo akaba ariko arahura n'ico kibazo cyo kumva hari n'ushobora kuba afise imipango canke yatanguye kurondera inzu canke yanayironse avuga ati jewe ndagiye ndababishije muzosigare muragwana n'abafise amagara, umubwira iki? Ego jewe ikintu nobwira umuntu wari we wese ariko aratwumviriza nuko yoshikama mu ijambo, nuko yoshikama mu ijambo agakoresha amajambo y'ubushobozi Kristo yadusigiye nk'abana biwe. Hama ikindi kintu gikomeye novuga nuko abantu benshi iyo turiko turasenga hari igihe umuntu abona umenga nta reaction iri kiraba, ugasenga umunsi wa mbere, ugasenga umunsi wa kabiri, indwi igatangura, iya kabiri ikajako, ego ntubone inyishu. Mugabo by'ukuri Imana irahari kandi irakora. Please ubandanya, please ukomeza, niko by'ukuri n'Imana nayo tubona ukugira neza kwayo. Kiki navuze kirakomeye, avuze ngo nubwo uri kurasenga wirukana ivyo bintu bigashishikara kugaragara, ntugire ubwoba, Imana iri irakora. Ushobora kuba utabibonesha n'amaso, ushobora kuba utavyumva, ushobora kubona umenga vyatevye, mugabo Imana iriko irakora kandi iriko iragutabara. Ntugire ubwoba, ntugire ubwoba, dufise Imana ikomeye cyane, irusha ububasha impwemu mbi, irusha ububasha abapfumu, abarozi. Imana irahambaye gose, ntugire ubwoba, izogutabara. Wonyemerera ugasengera uyu muntu ashobora kuba ariko araca muri bino bibazo? Ego kadusenge. Data Mana ugira neza, mwami mushobora byose, uhoraho, Imana iri hejuru y'ibintu byose. Data turagushimiye cyane kuko uri hejuru y'abadoktere, uri hejuru y'abaprezida, uri hejuru y'abami, uri Imana itagereranywa n'ikintu na kimwe. Mwami Imana ibyo turabigushimira kuko uri Imana yikwije, uri ya Mana nyene idahindurwa n'ibihe, idahindurwa n'amajambo. Turagushimiye Mana ugira neza kubw'ibikorwa byawe, kubwo kugira neza kwawe. Wemeye gutanga umwana wawe w'ikinege, Kristo yemera guheba icubahiro ciwe mu ijuru, yemera kwambara ishusho y'umuntu, yemera kubambwa, yemera gucumitwa, yemera kwitwa amazina atandukanye kugira ngo turonke agakiza. Data ivyo turabigushimira cyane, wakoze igikomeye, ntitwari abo gutsindanishirizwa, ariko Mana ugira neza, watugiriye neza, utuvyaza ijambo ryawe ry'ukuri, ijambo ry'ubushobozi, ijambo ridasanzwe. Ivyo turabigushimira cyane. Natwe dusengeye mwene data wese ariko arakurikirana kino kiganiro, data ngo imbaraga zawe zimugenderere, ubushobozi bwawe bumugenderere. Uhoraho we watugiriye neza ukadukurako ivyo vyago, abo barozi n'abapfumu. Mwami Imana turasengera n'abo bantu bose, data ngo bagendererwe n'imbaraga zawe, ubushobozi bwawe bubagenderere, ukwizera ijambo ryawe bibe muri bo. Mana uri mu ijuru uzobukoze, urakoze kuri Imana yumva kandi ibona, urakoze kuri Imana igira neza. Nuko data tubisenza tuvyizeye, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Ndagushimire cyane Pascal ko wemeye kuza mu kiganiro kudushingira intayi ivyo Kristo yakoze mu bugingo bwawe no mu rugo rwawe. Murakoze cyane Prince, natwe turabakengurukiye. Yego, ndagushimiye nawe wewe ariko uradukurikira. Twizere ko wafashijwe n'ino ntahe. Ashobora kuba atari wewe, ashobora kuba ari abo mu bana, ashobora kuba ari mu muryango wawe baremerejwe n'ibintu nk'ibyo by'ababatera, abarozi, abapfumu, canke ikirere kitameze neza aho bari. Baremeshe, murungikire iyi ntahe ayumvirize, nawe nyine areme, hama Imana irashobora kumutabara, Imana irashobora kumugenderera. Ukaba nawe uriko uradukurikira
utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ngo ushobore kuva mu bwami bw'umwiza, biragoye ko ushobora kurwanya Satani ukiri mu bwami bwiwe. Kugira ngo umugwanye biragusaba yuko uja mu bwami bw'Imana kugira ngo ushobore guhangana nayo, ugendere mu ntsinzi Imana itanga muri Kristo Yesu. Rero ukaba utaravuka ubwa kabiri, utarakizwa, hari nomero igirize inyuma ya kino kiganiro, uyandikire. Hari umukozi w'Imana yiteze kukumviriza, kukuganiriza kugira ngo agufashe ingene nawe ushobora kuva muri ubwo bwami bwa Satani, mu bwami bw'umwiza, uje mu bwami bw'Imana. Umukozi w'Imana ariteguye no kugusengera. Ntuhusha akaryo, umwandikire, ari hano ku bwawe. Ndagushimiye cyane, ndabashimiye mwese mwakurikiranye kino kiganiro. Tuzosubira kuwa kabiri uza mu kiganiro Intahe Yubaka gikurikira. Imana ibahezagire cyane.